icambere gihari okay nagenda bugire ngo reka gusuzestima akazi akazi n'akazi guys kandi umutahe wa mbere ni nguvu zawe je nshitse Bujumbura natangiye gukora igisiti mvuye mu gisiti nje gukora muri hotel akazagarura muri hotel ndakavuga canke ndakareka nimba umaze gufungura agakwavu ahandi hantu ndakwinginze ndanagupfukamiye gerageza uko ushoboye uze ufungura agakwavu kuri 3030 ni mu Cibitoke kwa Vivi Gift Lolex. Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza habari ngaha mu Burundi cyane mu bihugu byo hanze kuri micro mukume na Benishu kuri kamera tukume na Pasiplo turi mu kiganiro kora kugejo tuvuze kora kugejo tuvuze dukore cyane ejo hazoza tuzobe duteye imbere Uburundi rero buri mu nzira y'amajambere mu 2040 buzoba buri mu nzira y'amajambere mu 2060 buzoba bwamaze gushika iterambere ramavye byose rero nibishobora gukunda tudakoramo ko umuzi ngo dukore tudashize nguvu hamwe tudahanahanye ivyimviro cyo gutuma rero TV yihayihangiro byo kugendera bene gihugu mu kubashigikira mu kubatera intege mu kugo bitandukanye babarimo ubu munsi rero turi neza na neza mu Cibitoke kujya gatatu 030 ahasanzwe hakorera umusore asa nkuri kariteza imbere ariko arakora cyane ubwange ejo hazoza azobe ateye imbere bamwe mushaka kuba mumuzi abandi nabo mushaka kuba mutamuzi imbere ko twinjira mu kiganiro cyo kugirana imbere ko zo kurabira hamwe ibikorwa akora imbere ko zo kubidusangiza ndetse biza kugira n'akamaro bamariye abadafite ibyo bakora haba umuntu waza kuduha n'ibindi bigiye bitandukanye reka ndamusaba banze yidonda abakunzi bacu ba Roy TV atuganirize bazi uwo bariko baraganira wariwe turakwakire muri Roy TV byaganira kuri Roy TV ryari haraheze imyaka 2 Oh guys amahoro y'Imana bane namwe ni kagahungu kanyu Vivi Gift Lolex ni wa muboyi wanyu numwe abikora mwese mugashima nta wundi ni Vivi Gift Lolex ariko uyu munsi ushashonyita Vivi Gift agakwavu cyangwa kanyita Vivi Gift pizza amazina yose ndayitwa Sero nizo ndiko ndakora uyu munsi ndiko ndagira ngo agakwavu karimo karabica bigacika kuri 3030 eka ndetse no mihana iwanyu aho bamwe banguma nkabasanga mu mihana iwabo rero murazi karinge ba boss banje nimwe bantu mfise nishikikiriza ariko turana ati peace ndabakunda ndabubaha banze ndagushimire Benisho urakoze cyane nawe wakoze no kungurira agafana kagutembe neza thank you nababwiye ko ikiganiro arikora ku bwejo duheruka ngaha nkuko bivuze ho bari nk'inyuma y'imyaka 2 aho bari bamuzi ku izina rya Vivi Gift Lolex aho rasanzwe ategura ama Lolex gusa yashaka kwakira abantu bagiye batandukanye kandi yabikora neza cyane ariko no munsi yarunguruje haba mu bukwavura musangayo haba inkoko barayitegura neza haba imikeke haba no mu mamanza agiye atandukanye n'ibituma ko aragenda agategura mu manza abantu bifuza gufungura bagafungura neza bakamererwa neza ndetse akabitegura ntagenda ari wenyine abafite na equipe bajana murumva yuko bose baba bariko barakora kugira ngo ejo bazobe bateye imbere umunsi rero muti tuza kurabira hamwe iki mu kiganiro cyacu kora kugejo Vivi twamusanze akora ama Lolex gusa murumva yuko yakoze hari kera heze imyaka 2 cyangwa umwaka n'inusu yaravuye mu Lolex arunguza agenda mu bukwavu aragenda ivyo byose rero turashaka tuze kubirabira hamwe mbega yagiye revori wa gute nakaye kabanga yakoresheje kugira ngo nawe vyiri kurakora ejo hazoza uzobuteye imbere uvuga ati Vivi yarabikoze bigenda neza yaragize umwete none no musiraba byo Lolex byarateye imbere arunguza je no mu bindi arunguza je no mu bindi Vivi turifuza kumenya ko twaheruka muri mu Lolex gusa no musimukaba mwaraguye akarere mukagira kuri ibintu byose nakaye kabanga mwarakoresheje kugira ngo mugeraho mugeze no musi umupfumu guys gender araguza Vivi waseriye utubwire ndi seriye ndiko ndabibabwira gender araguza nta kintu na kimwe cyose wokora anakwambia ngo kazi yote na dawa jameni je no kuvuga mu gatondo iyo mzutse sinshobora gukoza ikirenge hasi canke ngo nambara iboka ntarabaza umupfumu wanje umupfumu wanje nawe nkivyuka camfuka amahogitandi wanje acha nduzi ibiganza acha mvuga ngo mana heza agira ibikorwa by'amaboko yanje niwe mupfumu wanje niwe mupfumu mfise niratira guys urashobora kunkundira nkanza nkitabuye umuntu je pense ko ashobora kuba ari umukiriya nta kibazo okay thank you
rero nagenda kubwire ngo wewe ufise urubanza rwawe yaba dote yaba mariage yaba anniversaire y'umusheri wawe canke y'umwana wawe uduhamagare tuze tugufashe nta nubwo tugoye guys turazima turacirondeza ayo duha yose turayatora ayo yose turayatora kuko turashaka kwibona muri yambona kazoza nyakubahwa umukuru w'igihugu yavumera ashaka muri 2060 niwe bajino ziko turahaguruka kuko ngo icyo mwamavuze ngo gikwirike igihugu cyose rero gihe cyaranshikiriye niyo mpamvu ndiko ndakora cyane kugira ngo dans 2060 azogere hari ikintu kanaka bamwe mu bajene tumaze kwigezako na cyane hari abajene bafise ikintu bagezeko binciyeko tukiri ngaho nyene Vivi tutaratangura iganiro twabonye hasi abakozi bariyongereye unye abakozi kare twaheruka ari bakeya kubera hari Lolex gusa no musa abakozi ni benshi wiyumva gute iyo uri muri bamwe birondereye akazi kandi bakagahana abandi n'ubuntu bw'Imana Nshimira Imana kuko imwe natangura mvuga ngo atamana nta kintu na kimwe gishobora gukunda ndababwira ngo uyu munsi félicitations mu gutekoresha kubivuga neza nimba umaze gufungura agakwavu ahandi hantu ndakwinginze ndanagupfukamiye gerageza uko ushoboye uze ufungura agakwavu kuri 3030 ni mu Cibitoke kwa Vivi Gift Lolex uvuye centre ville ufata bisi yangagara kanyoni ugacurukira kuri 6 utambuka 4 5 4 truwa ugacuduga na pave guys nifungura agakwavu kiwanje ukumva nturyohewe ntuzundihe ariko ikoze uzokona nje kuza kuwafungura agakwavu ubizi neza ko atabushobozi ufise ko kubandanya uza gufungura agakwavu iwanje kuko umaze kuza ugafungura ntuzohagarika niko ndavuga agakwavu icyo ntera mvuga yuko hariho modeli ndiko nategura agakwavu nsanga nabategura igisiniya c'urukwavu ku buryo abantu bashika nka 4 5 bashobora kuza bakicara bagafungura bagahimba kuri 80000 igisiniya c'agakwavu nombre de 5 personnes baraza bakicara bagafungura bagataha bari feed up ikinkoko naco n'ibihumbi 100 ariko hari ukundi kuntu umuntu bategura ama surprise uzobavuza wisange uwakomanze igisinya cy'inkoko cy'ibihumbi 100 nce ndavuga birapiza y'ubuntu kubera ko je ndakunda abakiriya banje ndabubaha ashaka ndavuga birapiza y'ubuntu yego Vivi tukiri ngaho nyene sinzi ko bari kubahuka kibazo shaka ndababaze nabonye bamwe mu bakozi mukoresha bamwe bamusa nk'abangana bega birakorohera kubajera mu gihe uri do boss kagaja kubabwira ati ibintu bikorwa uku ibintu bigenda uku nta ntambamye uhora uhura nazo mu gihe uri gukoresha abo musa nk'abangana apara kuvuga dusa n'abangana ahubwo harimo n'abapapa banduta ariko uko biri kose umaze kwitwa le patron w'umuntu naho yuba papa wawe arakuba kuko mu kazi iyo hatayemwo kubahana biba bipfuye deja icambere je natangura nkabubaha tuvuga no kuri Gabenisho no kubaha ugatusuzugura witwaje iki ndatangura nkabuba je ndikibwa akozi wanje je ntina n'umukozi numwe mfise no nta n'umukozi numwe mfise abantu dukwana bose n'abafrere niho mugata umukozi numwe mfise bose n'abafrere turubahana dukona akazi mu bugwa neza ntangere no kuri akunyira usivye ko guys burya gutwara abantu ntivyoroshe utumutwariza intebe nibibi kutubona ngaha mugaba abantu biragoye kuko umuntu n'umuntu ene kudashaka kumute mutwara uko ndashaka rimwe na rimwe nyine uraba akabati nta kundi mugabo bivanye no kumwa mubahana biragira igihe bigahera Vivi tukiri ngaho nyene dusubiye inyuma gato turifuza kumenya mbega umuhamagaro guhera ku Lolex gushika mugeraho mugeze no musi wabaje mu gute mugihe tubona hari umuntu abafite amahera akabura umugambi numwe yokora kimvira nkora ibi nkore ibi turashaka mutugire Imana iguheza gira urakoze kubinyibutsa uwo muhamagaro mfise so wanje iyo hageze kuvuga
Mutama Ciza Joseph benshi bazi kuri Kimoko mba numva ntoronka no kunda muvuga kuko jewe nari nasubiye down sigaranya amafaranga atarenga ibihumbi 500 ngira nsubire ugatumba ndamubwira muze nta kuntu womfasha nkaza ndazana inkoko nkazigufuruna isanga kuri hoteli wawe kuko nafise hoteli iwabo nabasigaye nkaza ndazana inkoko ngaha kuri hoteli wawe ambwira ati aho rero wohomba ariko acha dufanye mambo ya Dar es Salaam Dar es Salaam unapita kwa wala unakuta watu wako wanagiza chakula barabarani mateka way acaramfasha muri ubwo buryo tutangura twotsa inkoko ere mpamvu naje kotsa inkoko kabisa shake abari muri full umunsi nuko novango Imana yarabikoze ndatera imbere gato ndafise full electronic nshobora kotsamo inkoko mugabo mbere nazotsa kumbabura ariko uri inkoko jewe nokeje kumbabura meshe lami ibiteye ubwoba sivyi wanje navyigijwe na Mutama Ciza irico gihe tumaze ko dukorana ivyo nanduruka numva mo Lolex niho naca mvuga ati reka ngire ubushakashatsi kuri ico kintu canja kuri Google ndaraba Lolex mbona ukuntu ikoze canje inventa ndayikora nero ntibeshiye ndazi neza ko ndi mu bantu batatu ba mbere mu Burundi edeyeri mu bantu ba mbere mu Burundi bashobora kubaho kora Lolex nziza kandi ryoshe Vivi tukiri ngaho nyene ku ruhande rwavuga ati kugira ngeraho nageze no musi ndafise umuntu yafashe mu mugongo aranshigikira ari we yitwa Kimoko reka ndamugushimire mu kibanza cawe ngira ko saba n'ababoss mwaba mufise imitahe murabugwaruka rubegere ruri hafi yanyu murugira inama ubwo mpade Samir umva kuri 500 Vivi radio yavuye no musi nahageze umva ko ivyishimo bidasanzwe namwe ho muri kana ugenda mu kabaro ugasanga yariye yose ra umujene muga akora afise inyota yo gukora umufashe umushigikire umusunike imbere azimenya niho muzaba muko murateza imbere igihugu cacu Vivi tukiri ngaho nyene mbeko turangiza ikiganiro cacu turamenyereye ari umuntu ushobora kuvuga ashobora kugubwira histoire ati harabona afashe mu mugongo ariko baramemukiye naragiye ndigisha abandi narabahaye imitahe ariko byace bibananira uno musi akari ababoss ko batwumviza ashobora guha imitahe abandi bajene ariko ugasanga nta mwete wo gukora bafise ntibazi ingene bari buvyitwaremo nihe namubabwira kugira ngo ejo aho bukera nihagira uwo bagomwa nkuko nabo bakomye bakagufata mu mugongo akwereka ico bari bukore mbega byifatamo gute kugira ngo ntazo have aho nibaza ikintu cyose muri business ikintu cya mbere cyica nubwoba kwiyumvira ngo nakandi ndamuha amafaranga yanje araza kuyahombesha ukibagira ko naho uza kuyatwara mu kabare biramenyerewe uyu munsi abantu benshi mu kuja mu kabare ntwijana twa dufise icyana kiza nkawe kandi nkawe nago no gusohokana kwa Vivi wacha ndagurira ifiriti bikunda ndagurira umukeke nanga kwa Vivi umukeke ni 35000 ndaguriye umukeke usanga muri makadompo nangahe ni 60000 ça fait combien abaye 100000 mu gutaha sindi kubwira naho nanza kwisa imodoka nakudepoza mu gasi nza kujya ntagusigira hasi minimum na 100000 evo ngo ejo zugire urumva amafaranga kuri agasupia kuri Benishu ejo uca agasupia kuri Imuri higi uca agasupia kuri Arlene higi uca agasupia kuri Sandrine izo bihetse y'amafaranga umva amaze umva bayangaye araheze deja iri foko twinvestisa muri urugwaruka kuko nyakubuha yasavye yuko imbona kazoza ya 2060 kizora igihugu giteye igoma kizotera igoma kubera ko twe twakoze kandi hari abantu badashoboye gukora mugabo bafise ivyo tuma dukora dikora zoom mwebwe nyene mukwiye gufasha zana ayo mafaranga yacu yanyu tuyakoreshe sivyo tuyakoreshe nongera nsaba kino kintu guys ni muduhubuzi kugenda ngo nuko kana kamuzinanye ugacumwa akazo gutegura imfungurwa z'urubanza agaca bitegura fond motif ngo nuko muzinanye ukaguhereza akazana bishoboye duha akazi dukore ndabibutsa ko nabemereye ko ngiye kuzana utanga promotion y'iki y'amapiza
Vivi mbere yuko turangiza kino kiganiro cyacu tubwiranye kandi ari ikiganiro ciza aho tumenye Vivi wamufashe mu mugongo tumenye yavuye no yifuza kuzoshika Vivi turifuza imanuro wohatwe bw'abajene sanga tutarabona ibyo turi bukore sanga iminsi iri kiragenda tani igihumbi winjije ugasanga kandi imyaka nayo iri kirakujana imyaka yo gukora iri kirakubana mike bega uduhanura iki icambere gihari nagenda bugire ngo reka gusuzestima akazi akazi n'akazi guys kandi umutahe wa mbere ni nguvu zawe umutahe wa mbere ni nguvu zawe meshelami umva ko je nafise 500,000 mbazone nayakoreye je nshitse Bujumbura natangiye gukora igisiti mvuye mu gisiti nje gukora muri hotel akazakorera muri hotel ndakavuge canke ndakareka nawe uragenda ukora muri hotel iminsi ibiri basi reka mvuge akoroshe ni ku munsi namesura amashuka 40 amashuka 40 hari ibindi bintu z'ubucafu ugenda uratora baba bakoresheje mwese murabitahura ndabizi guys murabitahura ucu ufata kajya kazi rero ugakore akigisiti koko harageze n'igihe jewe maze nk'ukwezi naragahevye njyama mu nzu numvise imodoka ikaragisiyonye igenda kiye kibarabara aca mzuka ngiye kugurura inzi neza ko boss atashe ko naguma kuri protaye rero bizoroshe umutahe wa mbere n'ingufu zawe reka kugorora ikoti beshi munsi myinshi biraharawe abo usanga ari ku matelefone baba bahungu b'abakobwa bose mbona ari kimwe ugasanga amatelefone bayacuritse kugira ngo bukiye mu gatondo barabe ko aba diaspora bagira iki bacorera iyo mvuze gucurika telefone bamwe barabitahura ndabizi nkabitahura rero urayicurika uyu munsi baza guha $100 ariko ejo hari ifoto yawe izosirikira canke video yawe isirikire kandi niyasirikira reka nzimye ibirofa ariko ndaziwumvise hanyuma nitwokora twese leta nk'ura akazi duha kwishuri tugenda kugira ngo tuhakure ubumenyi usibye ko je ntanize tugenda kwishuri ngo tuhakure ubumenyi budufashe kwibeshaho nitugenda kwishuri kera tugira ngo amashuri ngo ngafunguzo bw'ubuzima je ngirira ufunguzo hasize barutaye suyu munsi siko biri meshelami genda wigiro nyugo bumenyi genda ubwaprike sivyo yagusuzugura akazi ngo we ngo naka oya akazi kose nakazi kuko je no ngira ngo nze kuroporera toilette l'essentiel no konza kwakura amafaranga canza ndayiropore 10 note nce noga weduye cyo ndagusohokana cyo ndagurira gukwa Vivi ya 25,000 ntuza kumenya ko arivyo niriwemo merci tugushimiye cyane Vivi kuganira tuza tugiranye n'impanuro nziza uduhaye ndanagutera intege kiriya gihe ndibuka nasize ndakubwira ati Imana izobane nawe itugusanze mu Lolex ndibuka ko ambwira ati sinyota yo kuzogabura president nanje rero ndabikwifurije wandabitera imbere byo umugaburire wongeye ugaburire n'abandi benshi umugambi watanguye uzogende neza uwo mupfumu wawe iyo mana yawe uzogume ibana nawe ubandanye kandi kaza abandi bajene kandi ubandanye ushimira n'abagufashe mu mugongo kuva kiriya gihe nibakebibuka gushima hari abantu benshi bamufashe kuboko atembera avuga ati n'ubundi yakoze ivyo yategezwe gukora n'abandi yabahaye 500,000 kuri umenga byari ibintu bikeya canke impanuro yamahabwa ngere ngahangeze ugasanga bagufashe mu mugongo no musi n'ukuri abashimira muko murabaca intege ejo nibaze kuko gufasha abandi kwazovuga ati n'ubundi nawe twafashije badushimiye naco twigeze tubona rero ntumira abakunzi ba TV ko twumviriza mwumvise ikiganiro yarikora ku bwejo ndabasaba n'ukuri gushama inguvu cyane mwese muzari karakora waba uri umukameramane waba uri umuboyi waba uri umuyaya umwese mukazari karakora shira mwete mushika intege ejo hazoza uzobe uteye imbere ndabishimiye cyane rero n'abakunzi ba TV ndanabipfuriza gutera imbere ndabifuza gukora cyane ndanabifuza kandi gushorera Vivi gift Lolex mwumva ko afite ivyumviro byiza ifuza guha akazi ugwaruka ifuza kandi gukora no kugera kure abataragira subscribe mwande mukurikirana ubwano bya TV amakuru mashasha yizeyo au revoir Imutangwa muri Lolex TV ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Loyi wubahwe tutarabona uterekwa n'ukuramba bintu nyaragase duhuriye muri Lolex TV